reka twongere tubashimire cyane bakunzi ba Kabyonzi TV na Akbar Seydou page yacu ya Facebook. Mbe waruzi ko igihe Jose Chameleon naho yari amaze imisi agwaye yaragwara mu bitaro vyita na Kasero Hospital biri muri Uganda, amagara amaze kumukika bikomeye cyane, niho yaciye yungururizwa muri America kuja kuvurizwayo mu bitaro bita Arena Health Mercy Hospital. Igihe yari amaze imisi agwariye mu bitaro vya na Kasero Hospital muri Uganda, umuririmbyi Rude Boy bivanye n'imigenderanire ndetse n'ubucuti bafitaniye yateze indege aje muri Uganda kuraba ko umugenzi wamerewe. Uko biri kose ubu Jose Chameleon akaba afise amahoro, ubu ameze neza cyane, yarakize kandi arabishimira cyane umuhungu we, ndetse abishimira n'Imana kuba ubu agifise amahoro. Uko yakiriwe ku kibuga cy'indege ca Uganda, yakiriwe nka president, yakiriwe nk'umuntu akomeye cyane, aho abamotari ndetse n'abantu bakomakomeye cyane abafanzi biwe bari bahigereye benshi baranamuherekeza gushika iwe. Mama we nawe yishimye gose ndetse n'umuryango wiwe kubona umuhungu wabo yongeye kugaruka amahoro.